Good News Films, double favor without limits. Usimabugua icho wabubikije ubusimabugua icho wabubikije iyubikije neza uyiguhane inyungu iyubikije nabi uyiguhane inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka. Umeze neza? Yego. Nta ngorane nahuye nazo mu nzira? Nta ngorane nagize. Asha naho nari guhura n'ibindi bintu mu nzira. Inyota nari mfitiye ino. Asha ntavyo nari kwitaho. None inyota yashize? Nyene sindisanzura ukuntu umugabo birimo biragabanuka. Oya ntugire ikibazo. Wisanzure nk'ari mu rugo nkuko nari Bujumbura wisanzura nko mu rugo nyine nanga nta kibazo. Murakoze. So abana bameze bate? Bara kubanje kuzama akantu ko guseka bite? Alice ameze neza? Alice naje bitavugana nyene ngira ntivyari bwamurekure. Ibiki bimurekura? Kwari gusinda. Mva muko ke ntuzazane imikino uri kumva neza ke nta mikino ngira imikino nk'ingo y'ababoyi imikino nk'ingo y'abana nge ntayo ngira ngibyo nibi kigomba kumurekura nyene urumva umva nta urumvira hanga ko ntago twiganye ngira Alice ameze gute byo nibi kimurekura umva nyene nta urumva hanga ko ntago twiganye cyangwa urajya nkwereka indi sura utaruzi ngewe ngaho mbwira navuga ibidayimone kubera nyine menga akoreshwa n'abadayimone. Nta kindi wagiye kuvuga? Ewe mukama wanje hahantu si bwa bwana yo mbonye siyo nanize ngo nje mu munyenga kumbe nkorokeye mu nyenga yakumurira. Basha n'umugabo azoguma ndekera ubuho n'amajiga azoyakura yo zapfa ntandi bihanga. Constance? Aha. Nziza rero korera umaze kuruhuka. Ubu ngubu ugiye kujya ubundi hanyuma utangira akazi. Cyakora wenda hano nari maze gukoropa nari maze kuhatunganya neza ubu ugiye guhita ugenda ujye gufura unateke. Ntabwo cyane kuri ibyo ndabyumva cyane umukozi ntaba umushyitsi. Umukozi namwohereje ejo hanyuma rero hasigaye umuzamu niwe muzajya musigarana hano. Wenda ashobora kuzajya njya mu isoko ibindi hanyuma ukabikora. Ngiye kwakira papa Alice sibyo? Urabizi nta n'ikintu ntanakubwira uzajya nawe wibwiriza mu gitondo byo kukorope woza ibintu utunganye hano ku buryo mbese uretse umuzamu wenyine n'uhari umukozi namwohereje ejo sibyo? Diruze nanjye ngiye kwakira papa Alice wabonye ko yaje ngo kohereza kabi karatwinga nk'akeza. Ewe mukamuri kigongo nimeje ahubwo ntibazohava banyohereza. Hawe mbega koherezaho nk'ubu nosanga ari ubuhiriga mukama w'ikigongwe nzoshika i Burundi banyohereje. Ewe mbega urumva barohereza babonye ngo mbanje nimba baramukubise nimba bagize iki none
reba shanze umubaze nabo buca urumva umuzamu umukozi nijoro barohereje mana urandinda ntibaze banyohereze i Burundi nimba databuja wo ngaha wewe yabaye igikashi sinzi nimba nzoshika namenya kwiye karibu cyane wacu. Okay, murakoze cyane. hanyuma uyu wamumenye Fisaje ndabona ko atari bwa mbere ndayibonye ko sindamuzi. voilà arafise amenye 32 ntumubona nubwo hano arufise arashobora kwivuga wenyene. Murakoze cyane. Jenny twaking Sabbas. Yeah. Hanyuma Sammy ni umugenzi ndetse birenze kwitwa ubugenzi ahubwo ni nk'umuvandimwe. Niwe tunabana aho dusanzwe twatsa indaro aho haruguru nabonye umengo si kure cyane. Wese rumwe migira kuzana kuri eglise. Okay. Naje nace mbona yuko atari rya mbere nace ndakwibuka kuri eglise. Hanyuma ndanezerewe cyane kubabona, ndanezerewe cyane kubona naho muba kuri jewe numva ari umugisha ugeretse ku wundi. Gusa Sammy nta byinshi yambwiye sinzi ngira mwo twidondora nawe. Okay. Ni birebi. So nukuvuga ngo uyu ndavuga ngo ni kimetemete kuri jewe, ni gisheri, ni kibaju, ni kila kintu cyose kuri jewe. Ndavuga ngo mu gisagara cya Bujumbura uyu niwe mama wanje kuko iyo nshonje arangaburira. Imana ishimwe yamaye umukobwa afite ibitama byiza abyibushe be. You are beautiful. Ukuvuga uyu ni sheri wanje. Ndeka. So ukuvuga ngo ndakwishimisha ni bebe. Really. Oh. Namahoro. Urameze neza. Urameze neza. Urakomeye. Ego. Divine, ni King Sabbas, mugenza Sammy. Ariko akamista mushiyeko Mr. Sammy. Yeah. Uyu nawe uramuzi ko shira wanje. Ewe ni nkuru yaryoshye arabivuye dusanze gawe nagiye egoza Kodi. kwari Namahoro. Meze neza. ego ndashimye Sawa. sana Ego namahoro turashimye. Divine, ana akabyushe nkanje. Asa n'ugusa. wicara dire twabishimiye Ama uragenda ari urabe nimba mwayishije. Ega ujye umugabo nahishiye agwaye. Amabe. Sina ko hano ntigahera umuntu arakora mbari ku ntwaro y'abantu ariko no kugira inzu niyi n'amagorwa kuva ijoro mbyuka nkakoropa iki kintu nacyo nyine abantu babiri bakaba mu nzu ingana n'urushengero izi si ingorane none ngo ni ikisirimu ariko naniba ntacyo kandi agakora akazi ni keza frere kuva ntanguye gukora ngo kirara ntavyo bazi ubwa mbere impene ubugira kabiri inka ubu rero naho akandosa itongo afise itongo zobura umugabo ushaka nanje baza barambwira ati karibu mawe mu Rwanda bavuga ngo ni imibare jewe rero ifaranga ry'iwanje
ni ukubikorera ibiharuro biziba bikomeye nkashika kuri ako kantu. Koga bite? Mwaramutse. Mwese iyo mikoro iri kunoza kutayikuyeho. Mikoro uri kubona aho ngaho? Ese mukumubaza? Umukobwa witwa Kentine uramuzi? Kentine ndamuzi. Kagasheri ka Chris. Kandi mfise n'agakazana keza friend. Umva muko. Habo mubwiye ngo ujye kumdirimbira nko muri korari ngenda kubajije ikintu nakubazize kinsubiza. Uramuzi cyangwa ntabwo umuzi? Ndamuzi. Umushiri wa Chris yamaze hati. Aza kandi n'icyumweru. Yamaze buri munsi. Kentine niyo Alice nyine atatashe, hari igihe nyine Alice ashobora kumara nk'iminsi 3 adatashe. Kentine nawe agacazana na Chris bagaca barara. Aramutse neza. Ndabona imirimo wayijyanye. Aho mbwira rero, mbwira ya nkuru ushaka kumbwira ejo. Reka amaboja nyine nitsijya nyine. Nibijya nyine gusa ibyo ni nakubwiye ibya Barise na Chris nyine byari bijya byari vyahetse. Gusa nyine nagumye ndakubwira intambara nyine nsekara ndagwana mwarojya ruko. Bugi nyuma ya hajya ugiye. Harabaye ikibazo. Haraza agakecuru kwanza n'umugore nyine menga akiri muto. Ariko rero yaboneka ko yasaze yari yataye ubwenge. Mugabo naramwikuyeko yaraje. Ngo yitwa ngo Queen. Inde? Queen? Mbwira Queen ramu. Oya mbwira nyine. Okay. Uwo rero Queen ashitse hajya. Araza turamugura kuri portail. Ngo ashaka ngo yinjire ngo arabe ngo umuntu ngo yitwa ngo Patrick. Ngo ni umwana. Ngo Patrick ngo yamwivye umwana. Ngo agende kumuraba mu nzu. Ndamubwira nti wa mugore wihenze. Nga nta mwana arigera haba nta n'umuntu yitwa Patrick ahari. Hari umusore n'umuhungu bakivyiruka. Nivyo bindi navyo rimwe navuga vya Patrick ubikuye. Ngo yangushaka ngo ninjire ngo Patrick ngo arambe mukiye ngo acengwa nantwara n'umwana ngo anyima ngo ibintu byose ngo acagaruka ngo aniba umwana. Hewe numva inziga ingeze ngaha ndiyumvira ati none uru rugo abadayimoni bose bo muri Tanganyika bashikira ngaha ndamukobora ndamwikura ko mu kibanza utaruhari. Oya vraiment naragukoreye umuti ndamwiruka nawe gati have ayo madayimoni genda kwa rojanti bakuvure wahave tuvire kuri portail yarampakije. Oya hanyuma wowe uko bize papa risi izina ryo urarize? Oya ntagurize. Ubwo so uba atari yasaze cyane nyine naramwikuye ko yari yasaze nyine naje ngo Patrick atana umwana ndigera mbona. Nari akandi kabebe gahana nta n'umunsi ukuraronka nyine naciye ndamwikurako. Ukoze neza. Ukoze neza kandi nzaguhemba. Amen. Erega ndabizi niyo nagusize hariya mu rugo uri umwana mwiza. Ego. Komeza. Ibintu nibiki. Ndavuga ukamenga asutse amaze ku mugongo w'imbata. Wa muntu wawe. Nzapfa ndakura imbwa yiruka. None niba mvuga inkuru zitamuryohera none ko we baguma bimbaza. Umugabo ibibazo. Umugore ibibazo. Wa muntu wawe. Utamvyara isake zumvyarira inkoko kazi. Gracias.
Urazimeshe? Ego. Ni wakingire Sabbas. Ntabwo ndekane n'ivyo sha. Kubera iki mutariko murampa amafaranga y'iyarara. Iyi miryango yose mwene mwebwe mwenyene mwumva ko mutazori y'iyarara. Yarara. Mabuja. Twebwe ntiduteka. Dufungura ku restaurant. None iryo yarara ryova he. Twebwe nta bucafu. Mwe nta bucafu mufise. Mwe nta bucafu mufise. Ya, hando twe nako tutanateka. Twebwe ugi imisi yose tuja kujya ku restaurant. Nivyo birandaba jewe. Civyo ntibindaba. Ndumva twebwe yarara ryova he. Bucafu wova he. Urumva muna kubuye n'umusenyi n'ukoroka ngaho. Hari. Nanubona ko abandi bose biriko barateka bakagira gute turaba ababiri je na Sammy bonyene. Kandi imisi yose tujya dufungura hariya. Nta kintu na kimwe cy'ubucafu twe tuzana. Umviriza. Iyi miryango yose urayibona? Guhera kuri uwo ujya uyo uriya bose barampaye amafaranga y'iyarara. Ariko mwe nimwebwe rero muvuga ko atamwavu mufise. Mwe nta mwavu mufise. N'umusenyi urumva mwebwe Jesse man. Felicitas Imana yanje ibintu yankoreye. Jesse nawe bivuze mwebwe ko atakintu mwebwe kije ngaha. Ntacho turaza kuvugana na Sammy tuyarondere no kuri tuzoyariha nyamba abandi bose ariko bimeze bose barihana twebwe urumva ntitworekana twebwe tuzoya kuri. Yo, nani sabone kura mesuza. Jengo bantuge mayibaba mu rupango rwanje gamana. Ibisi bigerageza ayasoma geragezwa. Tuzokuriha Mabuja reka nukuri kushavuga. Je nta mikopo mbanyene. Nta madeni turakura namwe. Uravyumva? Aha ni vice versa. Aha rero je ndaguha inkuru. Ndayakeneye ejo mu gatondo. Ndayabona. Ejo mate ndayabona. Uravyumva? Narababwiye. Je sindi umugira neza wo gufasha abantu biyarara iki batagira iyo batani iyo bava simbashaka. Urabona? Aha mu gisagara suko nta byagusa. Urumva? Nta byagusa ngaha. Ndamubwira no kuri tuzoya kuriha. Inkukura yose kukumba ishira ngaha bijumbura mu rupangu rw'iwanje. Ski. Siyo chimba swiro none shikirai eso umuntu kuburi wawe none je nkomokaye none je navuye narakorotse ninaga kwisi byagenze gute ariko uri inkozi y'ikibi wa mugore we uri inkozi y'ikibi yungiriye nkomoka mba mvuye muri kino gisagara ariko ntawe mfise nja ntegerezwa kugwanira hanyene Sammy, Yes, Imana ngo umugisha cyane. Amina mama pastor. Warakoze kuzana mu nzira nziza mu nzu y'Imana mwene data. Amen. Imana iguhezagire kandi wazimiye. Waje mu nzira yo, waje mu ngoro kwa papa. Kandi Sabbas ndanagutera n'intege. Narumvise ibibazo waciyemo ariko nagira ndakubwire ngo wahungiyeho. Aha ntiwazimiye. Imana izokubirira neza. Ndaguteye intege. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo Yesu yavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe n'umuzi wanje ndabaruhura. No kuvuga ngo hano uzoharuhukira. Kaze mu ngoro kwa data, kaze mu babanyi, kaze mu nshuti n'abagenzi. Aho uzoharuhukira byinshi bidasanzwe. Mama pastor reka natwe tugushimire cyane mu by'ukuri. Amen. Watubereye umuvyeyi, mwaratwakiriye neza. Amen. Iyo ndakubonye ni nkuko mba mbonye umuvyeyi wanje nasize ruguru. Amen.
kandi ijambo ry'Imana riravuga neza ngo abashikanye benshi mu kugororoka bazokwaka nk'inyenyeri. Bisiguriye ko kuzana umugenzi wanje mu mwami ni igitsibo ndiko ndikorera, numva nezerewe cyane. Mwakoze cyane mama pasteur. Amen. Murakoze bamwe baje. Nanje numva nogira akajambo nshikirije. Ijambo ryanje ni ryo gushima. Ubwa mbere na mbere turashima ingene turonka uburerere bwiza, uko burya iyo umwana arezwe neza akura neza. Hanyuma nkuko wabivuze, ibihe by'ubuzima bw'umururazi, ibihe by'amarira nk'icayi cyo mu gatondo, ibihe by'amarira nk'ibyo kurya byo ku murango, ibihe by'agahinda nk'ikirago cyo kwisasira canke ishuka yo kwifuka, ndabizi narabibayemwo cane. Ariko by'ukuri kuva nshika hano umutima wanje ndumva ko waruhutse. Nukuri Imana ibahezagire. Nkuko mwavuze ngo ni Gospel Life Ministries, ubutumwa bwiza mutwigisha jewe bwangaruriye ibyizigiro, kuko Sammy sinzi yuko yabikubwiye, hariho umunsi jewe navuye ku kiziriko nagira niyahure, bivanye no kwiyanka, bivanye no kwanka ubuzima nariko ndacamwo, ariko byose ni inkurikizi zabo ntavuze. Ibyo sinobirandira ko cane, ahubwo ndabashimira ikiyago twagiranye, impanuro mwantekereye, amajambo y'Imana mwanyigishije, ndiko ndayagendera. Nkuko wambwiye ko noba umunyamasengesho, kuko wambwiye yuko amasengesho arizo njya z'umukristo, ukanambwira gusoma ijambo ry'Imana igihe cyose, nkuko na mama imbere yo kwitaba Imana nico yandaze yampaye igitabo cy'ijambo ry'Imana aryo Bibiliya. Ndiko ndagerageza kubigendera, kandi ndizera neza yuko ibyanje ahatariho bicira. Nukuri ndabashimiye cyane, ahubwo Imana ibandanye kubongerereza. Naho handi yarabasize kandi yarabagiriye neza, ahubwo ibandanye kubongerereza nukuri. Sabbas urakoze cyane. Sammy, Imana ikumugisha. Amen mama pasteur. Ico rero ndabateye intege cyane Sabbas, nubwo kugira ngo ari warize uzoyahozwa. Kazi hano ni muguru kwa data, muzoharungura byinshi, kandi ico muzokenera cyose ndi hano kubwanyu. Uko Imana yashinze intama zayo ubwoko bwayo. Kazi rero ndabanezererewe, Imana ibahereze umugisha. Amen mama pasteur. Imana ndabanezererewe. Data mu izina rya Yesu. Yo mana Turaguhaye icubahiro kuko urumwizigirwa mwami. Tugushimiye kubwo ivyo dukorera ijoro gatondo. Yo papa. Urumwizigirwa, urumuvyeyi mwiza. Waraturengeye, uratwimana, tubera inshuti nziza. Ndagushimiye ku bwa Sabbas, ndagushimiye ku bwa Sammy. Mana yo mwijoro, aba bahungu bawe ndabashize mu maboko yawe. Ubarinde, ushishikare kubahezagira no kubagirira neza.
ijisho ry'Imana rirabona, oh rirabona, ijisho ry'Imana rirabona, oh rirabona, rirabona, ijisho ry'Imana rirabona, oh rirabona, musore, ijisho ry'Imana rirabona. Oh rirabona ewe nkumi ijisho ry'Imana rirabona. Oh rirabona ijisho ry'Imana rirabona. Oh rirabona ijisho ry'Imana rirabona. Oh rirabona musore ijisho ry'Imana rirabona. Oh rirabona ijisho ry'Imana rirabona. Oh rirabona yewe nkumi ijisho ry'Imana rirabona. Oh rirabona ijisho ry'Imana rirabona. Oh rirabona ijisho ry'Imana. Muko, ngwereke. Urupuru ragwira. Zopera bikama kwiyanda. Barapfishije ko. Oh. Ujya Jesse nanzi kuza amakuru asimeshi nkayo. Ujya nawe uraje gusenga wowe. Cyangwa yumvirije mu iradio. Ziba. Bakubwiye jango ndi satani. Nyene. Bakubwiye ngo ndi satani rero. Nyene abantu basenga nyene bariyisa nyene bagira imitima yirabuye. Urazi gutambukawe cha. Hewe. Bakubwiye ngo iyi nzu yiwanje. Ngo zezeragenda utora indaya hanze. Uzana. No mu nzu je nubatse. Azi kuri kurankasirira inzu. Azi kuri kuratera umukoshi urupangu rw'iwanje. Wamuhimbiriwe. Mukuru k'Imana yaraje kutumanikira umusegetero indani kuko urabona je ko ndi mugufi sinshobora gushikira ku musegetero. Kayamanikira umusegetera. Wowe nta bivunika by'amako wari ufise ngo uwimanikire. Ubuko jewe wasanze mu mutwe unkorope neza ubona ko atabwenga afise. Ijya sindaya yiwawe. Sinavyumva rero aho naza ngaha izigeweza ko ndiko ndaririmba. Cyangwa kwa kugira unyumva. Acha ntabwenga ugira we. Juru kura urangwiza n'ubusa jewe. Nta n'isoni ufise. Urabona? Imyanda yose uzurashira nga. Kandi kama mwana niye neza. Numva meka no kwacha. Tishwa. Umverenga babi. Urumva? Uze kubwira kaka ukagenzawe. Nyambari kinge sapati pa. Uravyumva? Uze kumubwira. Uraze ko mumenani amezi abiri. Aya, abi mutandi. Naenda bihanganiye. Buya sina nihangana. Sina muntu mwiza. Sina muntu mwiza. Shanguri kumana uri umuntu mwiza buhoro. Buhoro. Umuntu atagufitiye ideni urabungana mwiza. Ngira mbere rero mwiza cyane kumubibona. Uravyumva? Ubu rero nabihanganiye uburaya mu nzu. Uze kumubwira. Mutandishe. Ejo aho bukera. Nzavyuka sanga bugana. Mwatumutse. Mumvira mu nzu. Urabona? Mubura amahera mumpa muyihumanye. Ndaguma ndagusaba urushaka kuja kuryama kuko numvitiye. Kuryama genda uhenarare abajyama niyo baryama. Umuguma nza kuhenarare umusumwe uyu niwe wanyuma. Mutandishe niwe wanyuma. Ene gasa. Ya wari na metalike ufiseho na nataka makaka. Meta urayubaka. Urayuni hakunaniye. Hamwe mfise hivi. Akabuye kwako kumugongo. Siba. GNFILMS, GNFILMS, double favor without limits. GNFILMS, Good News Films, double favor without limits.